Brenda. Oui. We need to talk. About what? Brenda, please. For what? Nagerageje kubikubwira kenshi. Ariko nkabura uburyo bwiza bwo kubikubwiramo. Keve, uri mukuru wanje kandi ndakubaha urabizi. Ariko gutinyuka ugakundana n'umugenzi wanje. Ukabimpisha uzi ko turabagenzi. Brenda, we didn't even know what to do. But please, try to understand me. Please tosa ukabigira ibanga. Ayo mabanga y'amake. Mama ya nta mabanga hari? Nibaza ko ntavyumvise. Ayo mabanga muri ko muravuga n'amake. Oya, ahubwo twaje na Brenda nimba utompa akazi akazaza gukurikirana hariya kuri patisserie. Hanyuma wankre wanyu. Ntuzi ko babikurikirana vyose? Ne mama, ujya uramwizeye? Nane nkaho mbajije iki? Mana byose kera nubyutse ndabwiza muri salo ndakubura. Ntari mu gikoni gashamwe nadafaza ko mwabihanye ntazi byo muri. Manda gufashe magutera umuceri. Igoma ndagufasha. Reka ne kuno musi ufunguje no musi. None mahira rega hari ibitogwa byishima. Fasha basi. Fasha. Nje gutemeye. Teneza yenje nabyo teneza. Amashuri yaheze uca wigira ibi. Manigiri. Bega amasije n'ushaka sinto ke anshakira no. Urazi yanshikera urukira umunyeshuri. Twari dukundana, wari umukobwa wanje w'ukuri, ariko ubumenga n'undi muntu yakuvyaye wampindutse. Bimeze gute no? None banaje ko ndagukunda amahari ubundi nkunda basi taranda kumwishe basi. Ya, nta maji yo mu gitondo. Bimeze gute no? Reka basina ntushapura. Ha mashira. Ariko indagara yanje mugirera. Yana fatwa idayo. Ariko ndashaka kugira. Igikima mbwira. Banze nawe mu maso. Atwo dukunda. Ndayizi mana nco ndagukunda. Narakubwira ko pasi. Atwo nyine urugendo. Urugendo rwahe. Shaka kugirisha katavutse. Sinakubwiye ko yanje muri kazi. Ubu rero bivuze yuko ugira unsiga ugende. Anjo, sirikazo cha. Sirikazo cha. Ndagutorera umuce. None ngira nje hanze. Kuzana amadolari nkaya nsanzwe ndaguha. Be urazi ko kugira ubeho neza ubu buzima urazi ngene bwagenze nka. Mama usiga ugende. Nanje nanje sigarana nandema. Singomba ndagusige. Nzogusiga kwa mama Keve. Miss Mikey ntamashitseyo. Nzoshira ibintu ku murongo nzogutumako. Umviriza. Nari ndabizi. Anje, urabizi ko ndagukunda. Urabizi ko ata muntu n'umwe kwisi nkunda nkawe. Urabyumva rero ko utegerezwa kuba alez ukihangana nkagenda. Hama ninashikayo nzoshira ibintu ku rutonde. Nzobura baye kwa mama Keve iminsi mikeyi kandi nta ngorane uzohagirira narabiteguye. Sibyo? Basi oya ntushavuye. Ariko urafasha gukora ngo ntuteke umuceri. Urashoboye no.
Mana mwana ntibari ibintu byoroshye mana kubinjira nk'ubunye n'usigaye wanarinde tudeka turadeka nk'uko twahora tudeka. Anje nibaza ko wanyumvise ngira nje kurondera ubuzima ndazi ko utobaho nabi wewe. Zo kubaho nabi ndazi ko utabikoze. Anje biti ko wikanga n'amaki Aya nandaki Anje kumbona umengo ufise agahinda kenshi basi nkundira nzinda kuba hafi. Oya merci gusa ndakwinginze mvira mu cyumba. Okay nakibazo ariko umenye ko ndahari ku bwawe. Okay. Kubera ko utari kuritaba telefone n'ibiki. Reka sha ubu niho ntanguye kumenya ubusobanuro bw'inshuti zowe. Habaye reka na n'ibyo tubireke. Okay Blend hari ikintu nashaka kumfasha ariko nawe urasotorana nibereye mu bibazo kutumbira ngo ndagufasha ivyo nagufasha ndurusha. Blend ndakwinginze nyumva koko no mwanya nino saha na wundi muntu mbona twavugana atari wewe. Okay mbwira nibiki nibijyanye na oncle wawe. Oncle wacu habaye iki? Asi nyine Blend hari ukuntu mbona ashaka ko muhohotera. Ngo ngwiki ashaka kuhohotera mbehoho ubu uri kuravuga urazi ko ari oncle wacu. None wibaza ko ari iyihe mpamvu yotuma ndamubeshera? Okay nimba ivyo uvuga ari reka tubigerageze tubwire mama. Brenda uribaza yuko yova kuvyemera uko? Kandi sha okay reka tumutega agatego. Okay Anje ntugire ubwoba sivyo. Hari ibintu ushaka je tuvugana je nawe sawa. Anje umukobwa mwiza nkawe n'abakwiye kugira ubwoba nk'uko sivyo. Anje muri uru rugo nje nyine nkwiye kugukingira, nje nyine mvuga ijambo rya nyuma sivyo. Ntugire ubwoba sawa. Come on banza kwanza yumve neza sawa. Ibuka umunsi tuyagahajya nakubwiye ni wowe uri mwiza sawa. Please rero Angel umukobwa mwiza nkaho uninyi nakubwiye nuwanyumundira gusa rimwe gusa sivyo uzobona impinduka mu buzima bwawe. Upshizi yanko sishaka kubikora. Umvura kubwire sivyo nukuri nibanga ryaje na wewe rizoguma muri twebwe gusa. Mbabarira murahumbabasha anko ni wewe. Brenda uje gukora iki ngaha? Icyo nicyo kibazo tubaza wewe ahubwo waje gukora iki cyuma cy'abana? Janine sinakubwiye akagashano k'abakobwa ko kazuzana ingorane nga mu rugo. Yo anko nta soni ariko kubera ko abantu beze nk'uko
ariko nkakwizera nkagushinga ibintu vyanje vyose nukuri kurashimira. Janine ndagusabye ntubishire hejuru kuko urazi ko je nawe dufitane amabanga menshi ukabishira hejuru nkagwa twese turagwana hasi. Nta mabanga tugishiraniye jewe nawe byose reka tubishira habona. Anje vyumvirize neza umunsi mama wawe agenda yansigiye sheke y'imiliyoni 100 ncanguramo inzu tubamwo ayandi ndayuguruza ngo patisserie kuba sinari nzi igihe azokongera kuturungikira amafaranga. Nukuri kose mbakore b'intwari uri wa mbere pe nta mpamvu yo kwicira imanza ivyo byose ubikoze kubwineza y'abana. Reka wa muvyeyi ntubona uwo bari bampaye gucunga ko bagira umugandagurire mu maso yawe. Kumbe nawe wari uhari ku bwanjye nta mpamvu yo kwishyira kuri cyane kuko wahabaye imbere y'uko biba. Mama kumbe uri intwari kati ati ukuntu nari nzi kutwanga kumbe ibi byose wabikora kubera urukundo dufitiye ukabikora mu ibanga. Mama nukuri umbabarire kwiyumviriye nabi. Wewe nawe rero wumviriza neza ibi byaba canke bitaba ivyo wakoze byose utegezwe kubihanirwa. Inge mamagare polisi banzu urindiriye. Gabanya basha gabanya mbabarira. Warushigishe reka upotse. Mwambwira ibintu biriko birabera muri nonzo. Mama nanje numiwe urazi igihe giheze dukundana Kevin ariko sha wibaza kuva nshika ngaha Kevin ntashaka no kunyikoza ntashaka no kumbona ariko ikimbabaza inyuma y'ivyo vyose ubu sister mubona harya urya Keri ni wabiri inyuma. Miki mbere nambe ndaciye bugufi imbere yawe ndagusaba ngo mbabarire ku makosa yose maze igihe nkora. Ndabizi sinakubereye umwana muzima, ndabizi nakubereye umwana gito. Ni byinshi nagiye ncamo, ni inzira nyinshi nagiye ninjiramo. Mubyeyi wacu kuva tukiri abana watubereye umubyeyi mwiza ku buryo bw'uko nubwo twakuze ata mubyeyi tubona ku rundi ruhande twize twiyumvira ko dukeneye urukundo rwa papa. Wadukoreye kimwe cyose wari ushoboye kugira ngo ubashe gutuma tubasha kubaho twishimye, ariko gusa wibagiye ikintu kimwe. Wabageze wibaza nimba ibyo bintu byose wagiye udukorera kuko twari tubikeneye cyangwa wabikoze kubera yuko wakeka ko ari byo byiza. Mama wagiye udukorera byinshi, wagiye uduha urukundo rwinshi kugeza yaho wagiye uribagirwa twebwe ibyo dukeneye. Unashaka kudushiraho umurongo w'ubuzima ushaka ko tuzobamwo. Miki wihenze cyane, jewe ntitugeze dukundana ahubwo n'ababyeyi bacu badukundanishije kuko iyo jine tuza kuba twarakundanye wakabuze Keve wanyawe ninde, ariko ndakeka kutanzi. Noneho Brenda ndizira ko noneho mu uyu mwanya ubashiye kumenya impamvu nabashe guhisha kuno kuri kugeza kuri uyu munsi, ari nayo mpamvu nawe waduhishije ibijanye na boyfriend wawe. Ariko basi ikintu cyonyine nugenda ndengejeko sinite kumaza kwifata gute, sinite kumaza kubyakira gute, ariko urukundo rw'ubuzima bwanje rumwe nifuza gusanga ubuzima bwanje bwose mfise kuri iyi si uwo nakunze kuva kera ni Keri mubona ngaha. What? But why me? Nakunze wake nawe yankunze. Umwe yakunda Keve akamuhindura akamukura muri wa Keve mwari muzi akamugira Keve mubona ngaha. Thanks my love.
mama Keve niko kiba ibintu byose Keve ariko avuga n'ukuri burya kuba umusingo mada w'umwana arenga umwe si ikintu coroshe nk'uko nami ndabikubarira va hasi mwana Keve va hasi ntacu byihanganire va hasi mwana niko aba bana twarabahaye urukundo twarabakunze cyane twarabareze ariko twarabakunze ku buryo twibagirwa ko nabo bafise ico baba bakeneye mu buzima bwabo ikirenze kuri ico mu rukundo ntawe uhitiramwo uwundi urabona aho bigarukiye karibu mwana muva amahoro mutekane ntimugire ikibazo Brenda ndagushimiye cyane hanyuma ndabifuje gutera imbere mu rukundo rwanyu ariko ntimuze mutumara amazi muze muvyitwaremo neza tuze tubahe umugisha w'abavyeyi zimana umushitsi rero Brenda